Igihugu ca Maroc naho kiri kure y'u Burundi ni igihugu dufitaniye imigenderanire myiza cane kuva kera, kandi turavye ibintu baradufasha ibintu bitari bike, kandi twarabonye yuko hari ibintu vyinshi twokurayo. Hamwe imigenderanire yacu bimeze neza, hari ibintu vyinshi twokurayo kubijanye n'ivyo basanzwe bafisemwo ubumenyi bwinshi, bafisemwo uburambe. Aha twarabonye ko bafise uburambe mu bintu bijanye n'amasoko ntanganguvu energie. Turavye nk'igihugu ca Maroc kirakoresha cane birya bita les énergies renouvelables, kandi iwacu naho tuzi ko igisata ca energie ari igisata kiri dans les priorités. Turavye n'ibindi vyo mu bijanye na education, kwigisha abanyeshure canke gukarihiriza ubwenge abantu abakozi, igihugu ca Maroc naco nyene kirabifitemo uburambe. Hariho n'iki gikorwa turiko turakora ubu ca decentralisation, Maroc nayo nyene irabifitemo uburambe cane, kandi turashobora kuhigira ibitari bike. Navuze kandi n'igisata kijanye n'amasoko ntanganguvu, les minéraux, hanyuma n'ibindi bisata bitari bike igihugu ca Maroc dushobora gukuramwo akarusho. Niko ndavuga nti ni imigenderanire yabayeho kuva kera, dufatiye ku ngendo zagiye ziraba, ari abashikiranganji, ari abatwara inama nshingamateka na nkenguzamateka, nabo nyene baragize ingendo muri Maroc, kandi kwari kugira ngo ico gihe imigenderanire yacu itere imbere. Hanyuma Maroc kandi turafitaniye imigenderanire myiza, naho rimwe yigeze gutosekara gatoyi kubera kajya gace ka Maroc bita Sahrawi Occidental. Harageze igihe bakavuga bati iki gice ca Maroc ni igihugu cigenga, République démocratique Sahrawi nkuko bacita, mugabo Maroc nayo yavuga ati ni igice cacu. Ico gihe rero harageze igihe Uburundi bukavuga buti reka twemeze ico gihugu ko ari igihugu cigenga. Ico gihe Maroc igacishavura, hanyuma murazi ko République Arabe Sahrawi ari ngira ngo ikintu Maroc na Algerie batigira bahurizako. Algerie ivuga iti Sahrawi ni igihugu cigenga, Maroc nayo ni igihugu ni territoire yiwanje. Ico gihe rero abarundi muri diplomasi yacu haraho twavuga tuti turavye ivyo dukeneye muri Maroc canke ivyo dukeneye muri Algeria, umushima mo twofata niki, twokwifata gutya. Ico gihe rero tubonye ko Maroc hari ivyo tukeneye ko tukaraba no muri Algeria tukashira ku munzani, turavuga tuti none iki kintu cyo duteranya gute. Hanyuma haragera igihe rero turemeza yuko le Sahara occidental ari territoire ya Maroc, partie intégrante du Maroc. Hanyuma rero abanya-Algeria barashavuye, ariko turateba turumvikana, bavuga tuti ivyo dukeneye iwanyu tuzobikorana, ivyo dukeneye n'aba-Marocain tuzobikorana, mugabo ntawe tuzokononera imigenderanire yiwe. Ico gihe rero harageze n'igihe bariko batanga ama bourse d'études nka 2008-2009, ama bourse bahora baduha baciye bayakuraho, nta bourse baduhaye. Ico gihe twaronse 0 étudiant bagiye muri Maroc. Mugabo tumaze gutunganya iyo migenderanire yacu neza, Maroc yaciba yumva ko dushigikiranye, itangura kuzirafasha gose, ama bourse arasubira batanga. Ubu turafise abanyeshuri batari bake, hanyuma bakatwigishiriza abantu. Murazi ko dufise abanyeshuri benshi, hari n'abaje kugirayo 3e cycle mu ma domaine atandukanye, cyane cyane medicine, hanyuma bakatwigishiriza abantu. Harageze igihe rero ego murakoze. Donc iki gihe rero abanyeshure bacu barigishwa, hanyuma abandi bagakarihisa ubwenge, kandi ikindi naco nuko Maroc iradufasha mu bitari bike. Murazi yuko turiko twitegurira
kuzotwara Union Africaine. Maroc iradufasha yaradufashije gutegura irya nama iheruka kubera ngaho i Bujumbura, dialogue continental, kandi iradufasha no kugirira gukarihiza ubwenge abakozi bacu twarungitse muri Ethiopia kugira ngo baje gufasha abasanzwe bari muri equipe. Hanyuma muri ico gihe kandi baratwemereye nuko bashobora kubaka ikigo centre de la jeunesse kugira ngo abajene bacu baronke aho bashobora kuza barahurira, dushobora no kugirira amanama. Murumva rero yuko iyi migenderanire ya Egypte na ya Maroc nako n'u Burundi irafise ahihera, kandi turaja no turashigikirana muri ibi dusanzwe mu mafora internationaux, ari aho dusanzwe dukeneye ubufasha, aho bishoboka baradushigikira, natwe aho bakeneye ubufasha bishobose tukabashigikira. Ngira ngo rero nyene iteka no bandagarukiriza ngaha, ariko ico no shimikirako nuko aya masezerano kugira ngo twiyumvire kuyasinya, nuko twifuza yuko abagwiza tunga b'abarundi canke abagwiza tunga bo muri Maroc bashaka kurangura imirimo iwacu bokoroherezwa, ntibasange bariko bariha amataxe iwabo n'iwacu. Ico gihe rero vyabaye ngombwa yuko haba iyi cadre legal kugira ngo tworohereze abarundi, tworohereze abamaroke bagomba kuza gukorera iwacu, hanyuma turabe ko barishe koko amataxe. Umva bayarishe muri Egypte, muri Maroc pardon, nuko bica bisaba yuko mu Burundi batosubira kuriha ubwa kabiri. Ico gihe rero duca turaba tuti muri Maroc ni aba taxe ari 35%, mu Burundi kabari 30%. Ico gihe yarishe aje mu Burundi yarishe 30% iwacu, iwabu azoca ariha ayo 5% arengako, ntazoba kirishe yayindi bahora musaba. Ikindi rero gica gidufasha avec la convention nuko bidufasha kandi yuko turaba ntibabeshe bati je narishe amataxi muri Maroc kandi atayarishe, kugira ngo no mu Burundi ati sinsubire kuriha mu Burundi. Mu Burundi naho duca turaba tugaca tuvugana iyi kadi cidutuma dushobora kwitura abo muri Maroc tukabaza ati koko umuntu avuga ko yarishe amataxi hiyi wanyu yararishwe, bagaca baturabira. Ico gihe bagaca batubwira bati nivyo yararishe canke ica sigaje kuriha murabiye iwanyu ngene bimeze niki. Ico gihe rero bituma atawikika mukiza ngo yibe asahure leta, kandi akore aba ari akingiwe n'iyi convention, kuko yagize kiba duca twitura Maroc tukababwira tuti yamara umuntu w'umurundi ariko akorera ibikorwa hiyo yagize ikibazo kiniki, mufashe turabire ko vyose bimeze neza. Nabo nyene niko baca batubwira, hanyuma tugaca dufashanya. Ico gihe rero iyi convention yugurura imiryango abagwiza tunga biwacu bashaka kurangurira imigambi hariya, nabo muri Maroc bashaka kurangurira imigambi hariya iwacu, kugira ngo bose bakore bunguka, ibihugu byunguka. Nibaza ko nyene iteka no garukiriza ngaha kuri iki kibazo. Murakoze. Urakoze cyane. Nagire nsabe nyakubahwa arongoye umugwi wamaho nawe atubwire mu ncamake ibiganiro mwakoranye uko vyagenze. Ako nibaza ko vyinshi mwabivuze, nibaza wewe ko yoca ashira inguvu cane ku bibazo bababajije n'inyishu mwagiye muratanga. Ego murakoze nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka kunyongera ijambo. Nagomba nshimire abubahwa bose babajije ibibazo. Hanyuma kuri ibiharuro twatanze kungene Uburundi na Maroc ingene buriko burahana ibidandazwa. Ego nivyo Uburundi ntavyo burashora muri Maroc, ariko mu bisanzwe
aya masezerano asinywe no kugira ducira inzira abene gihugu ababona bashobora gushora ibintu hariya bakabishora inzira yabonetse. Aha rero ngira ngo ivyo duhora dukora nuko duca tubwira abagwiza tunga b'abarundi basanzwe bakora ibintu byo budandaji yuko hari imyango mishasha yugurutse nabo boyikoresha ari byo bashobora gushora bakabishora. Mu Burundi turafise ibintu bitari bike dushobora gushorera hanze. Aha novuga ibijanye ikawa n'icayi. Maroc kandi irifuza cyane kugura icayi n'ikawa y'u Burundi. Nkaca mvuga nti abasanzwe bakora urwo rudandazwa ni opportunité ibonetse bashobora gukoresha. Turafise kandi ivyamwa by'akanovera bimaze kwemezwa n'amalaboratoire atari make yuko ari ivyamwa bifise akanovera biryoshe. Aha naho nyene ni aha abagwiza tunga b'abarundi barashobora kuhakorera bakabishorayo. Ikindi naco ni ibijanye n'ubutare. Ubutare aba Maroc nabo nyene iyi secteur barayikoreramwo cane kandi nibaza ko mbonye imisi tumaze tubona ko Burundi bufise ubutare butari buke. Angira ngo naho nyene abarundi bakorera muri iki gisata bakaraba nyene bashorayo ubwo butare. Aha kenshi ibibazo bihora bikunda kuba amaze kubona ku bindi bihugu ngira ngo no ku Burundi turabifise haraba ikibazo ca capacité de production. Haraho usanga twasinye amasezerano mugaso asanga hageze kudandaza ibintu ugasanga ntidufise quantité zikwiye twemeye nk'itone 50 ku kwezi canke mu mezi abiri ugasanga ntituzironse ku buryo rero ico gihe wo mwasinye habaze kuba rupture de stock kubera se produits zitabonetse nti usanga bitamunezereje cyane kandi urumva nabahora mugurira la clientèle iragabanuka. Aha rero ngira ngo twoboneraho guca arakaguhe dusa n'abavuniwe nkavuga nti abagwiza tunga barabe ivyo bashobora gushorera hariya babishore hanyuma ko bazoba bafise amategeko abakingira birashobora kuborohera. Ikindi naco nuko ico dukora nuko turaherutse gukoresha inama y'abagwiza tunga mugabo twayikoresheje muri ntuze twishimikije ibi tugomba guca tujamwo byo kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ariko naho nyene naha turashobora kubishiramwo kuko twarababwiye tuti hariho imiryango myinshi iri kwiruguruka murabe namwe muyikoreshe muyikamishe murabe amategeko amasezerano ariko arasinywa aborohereza hama namwe muyakamishe muyakoreshe. Aha rero nibaza ko ngira ngo abarundi dukwiye guca ubwenge tukaraba la production tukegera ibindi bihugu kugira ngo dushobore kudandarizayo ibidandazwa vyacu dufise kuko amategeko aba yamaze kubugururira nkuko nabivuze muri diplomasi duca imiryango hanyuma on crée des opportunités kugira ngo abene gihugu bacu basanzwe bakorera mu bisata bitandukanye babone ko imiryango yugurutse nabo bace bafatiya mbere baje gukorera muri ivyo bihugu tuba twuguruye. Hanyuma avantage Burundi bushobora gukura muri iyi convention twazivuze nizo nyene urumva deja mumaze gusinya amasezerano igihugu cemeye ko musinya amasezerano kuvuga yuko muba mufise deja imigenderanire myiza kandi iki cyo tuvuga isura y'igihugu l'image du pays irahagira kunguko n'ibindi bihugu bikavuga biti bwabo bundi Burundi n'inyabagendwa natwe turashobora kuja gukorera imigambi. Aha naho nyene n'ikintu gikomeye cyane la convention rero aha irafise uretse ivyo byo korohereza abadandaza bakorera imirimo muri Maroc n'abamaroc bakorera imirimo mu Burundi. Aha naho nyene irafise ico kintu yuko ata muntu ari umunyamaroc aje kudandariza mu Burundi azokwikinga inyuma y'itegeko ryo muri Maroc avuga ati jewe narisha amataxi hariya iwanyu ntayo ndiha kandi yategezwa kuyariha.
iki gihe rero urumva la convention duca twituye igihugu ca Maroc tukakibwira tuti turabire ko uyu ibyo ariko aravuga ari byo bigaca bidufasha. Hanyuma ikindi naco nubwo aba Maroc ivyo badandariza mu Burundi buriya la TVA barayiriha mu bisanzwe baje kudandariza baje kudandariza mu Burundi birariha TVA kuko iyi convention ntacisana na TVA mu bisanzwe hariho amahera yinjira muri leta kandi ako nako nyene nakarusho. Mwavuze l'honorable premier vice-président yabajije ati abantu baja kwigayo barashobora nabo guca bagumayo bakabari bagira business hariya. Yego naco cokunda ariko murazi ko tubarungika tubakeneye dufise ibisata bibakeneye bagumiye ngira ntivyokoroha. Hanyuma ico navuga ahubwo turakoresha ambassade yacu iri hariya turafise na consulat général kandi consulat général mu bisanzwe iraba les relations commerciales nico dushira kwinguvu cyane. Aha rero turiko turakora kugira ngo dushobore kugira le lien entre abagwizatunga bo muri Maroc n'abagwizatunga bo mu Burundi kugira ngo imigenderanire muri iki gisata ca commerce gishobore kugira ingufu. Ikindi nokongera ko nuko avec la communauté la diaspora burundaise iri hariya nuko iyo bagiye baritwaza kawa baritwaza icayi baritwaza n'utundi burya bariko baragira contact avec les autres amis les camarades de classe babahaye icayi cy'u Burundi c'est aussi une façon de faire la publicité babahaye kawa y'u Burundi c'est aussi une façon de faire la publicité mugabo ntibikwiye aha turumva ko inguvu zikenewe kugira ngo la quantité igwire ibe nini kugira ngo tubone natwe ko twagize icyo twashoye koko muri ico gihugu ca Maroc. Hangiye ku bibazo vya nyeniteka président du Sénat yavuze yifadikije iyi convention y'u Burundi na Turquie ko yabaye signé ratifié muri 2021 mugabo abo ariho tukirungika les instruments de ratification. Aha nagomba nababwire yuko mu bisanzwe muri imigenderanire biragoye gushira pression ku wundi muntu. Murabona etape bifata kugira ngo la convention ibe signé ratifié hari naho ngira ngo usanga no mu bindi bihugu bifata umwanya muremure. Hanyuma ico dukora twebwe nk'igihugu turagerageza kubabwira buke tugasuguma buke atanga ubu dushizemwo kuko haraho usanga bafise d'autres priorités muri ico gihugu kigenzi. Ukabona rero ugumye ubatera agatuguti zana haraho haba babibona nabi turabikora mugabo buke hanyuma nibaza yuko ngira ngo ntitwohendana twovugisha ukuri kuko hari naho usanga muri aya masezerano ho tugira ngo dufitaniye imigenderanire myiza hariho nk'abagwizatunga bavuga bati ahubwo twebwe vyo dufasha iyi convention itaraja mu ngiro kugira ngo tubandanye tugira inyungu nyinshi. Umva c'est le réalisme mu bisanzwe urumva nako karashobora kuba gituma ngira ngo rimwe aya masezerano ateba. L'intérêt ibihari l'urgence ibihari mugabo murumva nta nguvu dufise igihugu kiba gifise gushira ku kindi gihugu kuko byose nko twabivuze biza la convention est signée de bonne foi no kuvuga ni ubushake bw'ivyo bihugu. Aho rero dutanga umwanya cyangwa bagatanga umwanya kugira ngo igihugu cyose kitunganye atagitsure atakubwishira kw'inguvu urumva niho bigoraniye ariko mwarize muja kwemera gusinyanira nuko muba mufise ibintu bibahuza ibintu muhuriyeko bigatuma mugiriranire icizere. Angaha la bonne foi ni kintu gikomeye cyane, la bonne foi, le respect mutuel ivyo navyo bikadutuma yuko tutoshiramo inguvu nyinshi kugira ngo tumere nk'aba force umuntu gukora ico yategezwa gukora mu mwanya yategezwa kugikora. Tuvuga tuti ngira ngo nawe arafise bimugoye arafise ibyo banza gutunganya au niveau légal au niveau des procédures zisabwa kugira ngo ico kintu gishobore kija mu nzira. Yakoba mushikiranganje sinavuze côté Maroc navuze ku ruhande rw'iwacu. La convention yabaye ratifiée mwangusoye muri 2021
none kuva 2020 gushika 2025 mwavuze ko resama ariho mwarungitse les instruments de ratification, none iyo rotare ingana gutyo mu bushikiranganje wacu byagenze gute? Nico kibazo nabajije. Murakoze. Ego murakoze nyene iteka kuri ico kibazo. Ngira ngo nkuko nabivuze, ngira ngo no processus irashobora kuba yafasha akanya karekare, hanyuma ngira ngo harashobora kuba harabaye n'izindi priorité zaje, mugabo ngira ngo no bushikiranganje harashobora kuba harabaye gusamara kugira ngo ntibace bavyihutira. Ngira ngo umuntu yosubira akabaza neza icabaye effectivement, kuko murabizi nanje namabanga ari mashasha, ngira ngo hari ibintu byinshi ntarashobora gushira ku murongo ngo ntahoze menye neza. Ngira ngo munyemereye ico kibazo no gitahana nkazogaruka kucishura. Murakoze cyane. Mwabajije kandi nyene iteka ikibazo kijanye na l'aspect coopération au développement, yuko le ministère Ego murakoze cyane nyene iteka. Mwavuze ko mwabajije ikibazo kijanye na l'aspect coopération au développement, ko le ministère yarifashe mu minwe. Ego nyene iteka ministère yarifashe mu minwe, arico gituma hariho ibikorwa byinshi turiko turakora kugira ngo justement iyo aspect coopération développement ibe effectif. Twebwe mu dufata amabanga twarashizeho intumbero yuko tugomba kugira ikintu bita diplomatie de développement, kandi kinaco arico gituma tuja mu bihugu bitari bikeyi turaba les opportunités ziriyo, hanyuma arico kinatuma dusinya aya ma convention kugira ngo le commerce, ibintu bijanye na investissement bishobore kuza mu Burundi. Donc hariho ama projet menshi amaze kuba négocier, peut-être akiri le processus kibandanya. Ibi nkibi vyose mu bijanye n'ibisata bitandukanye, ari agriculture, ari santé, ari le secteur des mines, hariho ibikorwa biko birakogwa, kandi nibaza yuko abagwizatunga tumaze kubegera tukababwira tuti yamara hariya mu Burundi hariho des opportunités mushobora gukamisha gukuramwo akarusho. Ibi navyo nibaza yuko l'aspect coopération au développement ari kivuga kugira ngo les investisseurs directs bashobore kuza. Ibi navyo bikunda habaye justement yuko izo contact zagizwe, tukabasigurira tukafashanya n'ibindi bisata bishinzwe ivyiterambere, ari za ADB canke izindi, tukababwira tuti twe tugenda tubabwira tuti voilà des opportunités. Ico gihe rero ico duca dukora duca twifashisha ces agences nabo baba bafise experience na expertise bikwiye kugira ngo bagende basigurire neza les opportunités zihari, les potentialités Burundi, igihugu c'u Burundi gifise, kugira ngo les relations tuba turiko turagira turungo bucuti n'ivyo bihugu, iyo aspect nayo bayifate nkama kugira ngo bashobore nabo kuzana iyo mitahe yabo, kugira ngo effectivement igihugu c'u Burundi naco l'économie du Burundi nayo bironke mu akarusho. Ego hanyuma ngiye ku kibazo umwubakwa deuxième vice-président du Sénat yabajije, afatiye nyene kuri iyi convention avec la Turquie. Mu bisanzwe amanama gusa ntakwiye ngo twabivuze, iyi sensibilisation hariho ivyo tugira du côté y'u Burundi, tukabwira nos ambassadeurs bari hariya, l'ambassadeur ari muri Turquie canke bandi ba ambassadeurs mu bindi bihugu, kugira ngo nabo bagire suivi y'ama convention tuba twasinye. Hanyuma
lo plaidoyer nibaza yuko nayo nyene iri mu bintu bituma twumvisha yuko convention ibaye sinye yoba appliquée. Aha rero nkuko nabivuze nta nguvu dufise, nta force de coercion tuba dufise, ni bya bindi byo kuganira mwumvikana mwengengana kugira ngo ntihagire uwumva yuko umenga hari umwokeje igitutu. Ibyo dukora byose ni kugira ngo turaba yuko imigendanire yacu itoyumba kubera peut-être umuntu yumvise umengo baramukariye canke bamubwiye bamushize ko pression gukora ikintu kandi ikintu yinjiyemwo de bonne foi ata pression irimo. Aha rero nkuko nabivuze ngaruke ndagisubiremwo, twebwe cane turaba ubushake bw'umuntu, la bonne foi yatumye yinjira muri ayo masezerano, hanyuma effectivement le respect mutuel ikatugida muri ivyo tuba turiko turakora. Murakoze.